Hello everyone, uno munsi rero tugiye tubandanye kwiga nkuko twabitanguye. Kino azoba ari icigwa ca kabiri. Uno munsi naho twiga ibikiga basha. Uno munsi tuza kwiga ivyerekeye umwidondoro, arivyo bita mu Congereza introduction. Reka tuvyandike kwanza. Dusoma introduction. Introduction bisigura umwidondoro mu Kirundi. Hama rino zina rivuye murivuga to introduce. To introduce bisigura kwidondora. Reka rero turabire hamwe uko umuntu ashobora kwidondora. Cane cane mu kwidondora urashobora kuvuga izina ryawe, urashobora kuvuga imyaka yawe ufise, urashobora kuvuga aho wiga canke ukora, urashobora no kuvuga aho uba, urashobora no kuvuga ico ukunda mu buzima bwawe. Cane cane ico kintu mu Congereza baragiharurako cane. Reka uno munsi rero turabire hamwe ivyo tugiye kuraba kwandika, hama mufise ico muterera namwe muraza kwandika munsi. Ariko cane cane reka turabe ivyo bikunda kugaruka mu kwidondora. Icambere tuvuge izina. Aha rero urashobora kuvuga my name is, ukaca wongera ko izina ryawe. Nk'akarorero turashobora kuvuga ati my name is Kabura Jean. Aha rero kuri Jean hari abantu benshi bakunda kubihindura ubabajije izina ryabo, aho kukubwira Jean baca bakubwira John. Igihe uvuze John mu bisanzwe si ukuvuga ko ari iryo zina ryawe ry'ukuri, kuko izina ntiryigera rihindurwa ngo rishirwe mu rundi rurimi cyangwa ngo risobanurwe. Ivyo ntivyigera bibaho. Utegerezwa kwandika kurya nyene ryanditse kuri karangamuntu. Ico ni ikintu nyamukuru. Nimba izina ryanje ari Christian, ntegerezwa kuguma ari iryo nyene, ritegerezwa kuguma ari iryo nyene. Sinshobora guca mpindura ngo ngire ukundi kuntu, kiretse ugize ivyo bita nk'iritazirano, aho vyoshoboka. Ariko iyo umuntu akubwiye izina ryawe utegerezwa kuvuga kurya nyene ryanditse kuri karangamuntu. Ica kabiri, iyo tuvuga imyaka babivuga kuno. Reka tuvuge ko ufise imyaka 16. Ico uvuga I am 16. Mwisanzu urashobora kuvuga gutyo nyene kandi ntaco bitwaye. Uvuze I am 16 umuntu abitahura. Naho tutari ibiharuro tuzovyiga mu nyuma, ariko kuri kano karorero reka munyemerere nkoreshe 16 kandi uko babivuga, hama mu nyuma tuzokwiga ibiharuro kimwe ku kindi. I am 16 aho urashobora kugarukiriza hano, ariko hari ibindi bintu mu bisanzwe bashobora kongera kugira bivuge mu buryo bubereye. Aha naho uca wongera ko I am 16 years old. I am 16 years old. Bisigura ufite imyaka 16. Years mu bisanzwe bisigura imyaka. Old ntuvuga nyene mu bisanzwe old konyene ubwako gasigura nko gusaza canke igihe umaze ubayeho. Mu kuvuga rero anya turashobora kugarukiriza nyene tukavuga ati I am 16 canke I am 16 years old. Turabe hamwe ica gatatu. Tuvuge ku bwa mbere yuko wiga. Igihe wiga uko ubikora ni kuno. Uca uvuga aho wiga canke ukavuga ati ndi umunyeshure yiga hano. I am a student. Kaca vuga ikibanza wigamo kandi n'akajambo kakwereka aho kerekana ikibanza at Erpengaga. Urashobora kuvuga rero ikibanza bivanye naho wiga ukaca wongera ko ngaha. Mugaye igihambaye no kuvuga student. Rimwe na rimwe hariho mbere wanashaka kenshi iyo utari wiga muri kaminuza uca ukoresha akandi kajambo pupil. Mugabo hariho abakoresha student waba wiga mu mashuri mato canke ayisumbuye canke anashaka muri kaminuza. Cane bakunda kurikoresha muri kaminuza, ariko urashobora kubikoresha hose student. Mugabo pupil bayikoresha mu bisanzwe ku bantu biga mu mashuri mato gushika mu mashuri yisumbuye batarashika muri kaminuza. Ubu naho reka turabire hamwe ingene ushobora kuvuga iyo ukora. Uvuga kuno I work at, ukaca uvuga ikibanza ukoramo. At nkuko nababwiye nakajambo kerekana ikibanza ukoreramo canke ikibanza ikintu kirangurirwamo. Urashobora nko kuvuga I work at airport. Nk'akarorero I work at airport canke I work at MV. Ni ukuvuga ni nk'izina ni nk'izina ry'ishirahamwe usanzwe ukoreramo. Urashobora kuvuga rero I work at airport canke ufise ibindi shirahamwe ukoreramo. Urashobora kuvuga I work at
MV. Uko rero nuko tubivuga, nuko twidondora mu majambo make. Ariko kandi turashobora kongera ko ikindi kintu, aho uba. Reka turabire hamwe igihe ugomba kuvuga aho uba. Ucuvuga gusa uti, utangura ukavuga uti I live at, ukaca wongera ko aho uba. Nk'akarorero urashobora kuvuga ati I live at Mutakura, canke I live at Cibitoke, canke bivanye n'aho uba urashobora kuhashirako I live at Ngagara, I live at Jabe. Igituma nkoresha at ni ukubera ari ikibanza gito, mugabo iyo ari ikibanza kinini, nk'akarorero tuvuga ati mba i Bujumbura, ico gihe uca ukoresha in. I live in Bujumbura, canke I live in Gitega, in Ngozi, in Kayanza, bivanye naho usanzwe uherereye aho uba. Ico gihe kubera intara ari nini yacu dukoresha in. I live in Makamba, nkuko bonye. Hama rero ikintu tugira duherezeko mu kwidondora ntiba bikenewe cyane, ariko ni ikintu gikunda gukoreshwa. Urashobora kugikoresha mu kuvuga ikintu ukunda mu buzima. Ico naco gikorwa muri buno buryo. Urashobora kuvuga uti I like bisigura nkunda cyangwa ndakunda. I like, hako urashobora kuvuga ati uri umuntu akunda umupira w'amaguru, urashobora kuvuga ati I like soccer. Igihe uvuze soccer mu bisanzwe ni mu Congereza c'Abanyamerika, mugabo ukoresheje football bisigura ni umupira w'amaguru nyene, ariko mu Congereza c'Abongereza. Ndibaza mu bitahura mu Congereza c'Abongereza, hama iki naco ni Congereza c'Abanyamerika. Kubera mu Congereza c'Abanyamerika ukoresheje football bice bisigura rugby, niyo bita football. Nico gituma rero bo Abanyamerika aho gukoresha football baca bakoresha soccer. Ni muri ubwo buryo rero. Ego uno munsi rero naha tugira tugarukirize kino cari cigwa gitoya ariko kandi gihambaye cyane. Ariko imbere ko turangiza, reka turabire hamwe. Nari nababwiye yuko mu kuvuga izina ryawe ushobora kuvuga my name is, ukaca wongera ku izina ryawe. Ariko hari ubundi buryo ushobora kubikoresha. Urashobora kuvuga uti ubundi buryo ushobora kuvugamo izina ryawe cyangwa mu kwidondora uvuga izina ryawe. Urashobora kuvuga uti I am Jean, canke I am called Alice. Bisigura nitwa Alice. Nubwo hari ico kimwe I am Jean bisigura ndi Jean. Nuko buryo rero dushobora kurabiramo mu byo kwidondora. Murakoze cyane. Ariko imbere ko duheraheza, reka ndabahereza utundi jambo tubiri gusa nibaza dukunda gukoreshwa cyane mu Congereza kutumenya ari ingirakamaro cyane. Reka tuturabire hamwe. Akambere ni welcome. Kano kajambo gasigura kaze mu Kirundi. Igihe umuntu aje kuramutsa ukamuhereza ikaze kumubwira ati welcome. Hama akajambo ka kabiri ni thank you. Thank you bisigura murakoze cyangwa urakoze. Tuno jambo tubiri rero turakunda gukoreshwa cyane, nico gituma ari gihambaye cyane utumenye. Nk'akarero iyo uvuze ati thank you, igihe mu Kirundi tuvuze ati murakoze, kenshi mu kwishura turashobora kuvuga tuti urakoze nawe gushima. Ariko mu Congereza igihe umuntu mubwiye ati thank you aca kubwira welcome, ucugaruka hanyene bavuga welcome. Mugabo muri ubu buryo naho bikubwiye mu kukubwira ngo kaze, mugabo ni nko gushimira, ni nkuko mu Kirundi abakubwiye ati urakoze gushima. Nizere rero kubona ubujambo bubiri mwabonye hamwe n'umwidondoro, arivyo twita introduction mu Congereza. Mu kigo gikurikira rero tuzobandanya kwiga ibindi bikenewe. Mubandanye mwimenyereza rero Icongereza. See you soon. Thank you.